kandi nuko mfise amakuru yuko mu migambi yabo hariho guturira amasoko, guturira amatungo y'abarundi. Reka ndakubwire neza, amasoko agiye kubandanya sharega, none ni mubibona ejo bundi iryo mu Gatumba bararidometse mugabo rifatwa nabi, ubwo nyene baca baratsinda nta ndwi zibiri ziheze. Inyuma y'Ingozi mwarabonye none hari ayandi amaze guturirwa. Ubu rero igishoboka bagiye guturira ibindi bibanza kumbure birimwo amatungo y'abanyagihugu, bashobora kuzotangura guturira nk'amamagaza. Ivyo nazo mugabo murazi ko atari ubwa mbere, ndashobora kudondagura amamagaza amagareri baturiye. Bagiye gusubira probablement ko bazoturira nk'amahoteli y'abantu, kuko baranka ikintu cyose kicitwa iterambere, kandi urumva ko bijanye n'ivyo bintu byabo by'ukwemera ibintazi, ivyo bintu byabo by'uburozi by'abaraguji. Abafumu babo babapfumurira bababwira bati mudakeresheje abarundi mutabicanyi biribuze kwitwa ngo iki. Mu kiganiro ijambo ni gwawe co kuwa 9 z'ukwezi k'umunani mwaka 2026 ni umuyobozi w'iradio RP ya Rugurika yari yaburiye abarundi ko CNDD FDD ejeje guturira amasoko izoca itangura guturira amazu y'ubudandaji y'abanyagihugu, amagareri mu ntumbero yo kuguma bakenesha abarundi. Harageze ko abanyagihugu dufata ingingo ikwiye. Nayo ubundi igihugu c'u Burundi kiri mu yabira, kiri mu mazi abira mu by'ukuri, kuko ibintu biriko birabanga mu gihugu c'u Burundi ibintu vyerekana yuko iki gihugu ndetse CNDD FDD na President Evariste Ndayishimiye ubwiwe ivyo bagiye kubandanya bakora ari ibisa nibi. Kuva aho ku munsi w'ejo dutanguriye kubabwira amakuru y'ukugene garere Ntayinzamba ndetse nandi atandukanye mu gisagara ca Bujumbura hadometswe hagasha gatokombera, maze bategetsi b'u Burundi bakaba nkaho bavyihojeje. Hari bamwe n'abandi bariko baravuga ibintu bitandukanye kuri ibi vyabaye. Murano makuru turaza kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa. Hari amajambo yagiye ashikirizwa n'abategetsi, hari bimwe na bimwe twagiye dukura amasoko yacu y'imvo zoba zituma amasoko ndetse n'izindi nyubakwa zikorerwamwo ubudandaji ziriko ziraturirwa. Hari amakuru menshi twajeje kumenya. Hari ivyo President Evariste Ndayishimiye yajeje gutangaza avuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hari n'ivyo bamwe n'abandi bariko baravuga. Byose turibuze kubigaruka ko muri ano makuru, kandi turaza no kugaruka ku makuru yandi aho tuza kubabwira ibiriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi. Turaza kubabwira ukugene General Muzinga na General Barandereka barokotse igitero gikomeye cane, ariko kuri ubu ngubu bivugwa yuko intambara zo muri RDC zigiye gusiga zisambuye Uburundi n'ubundi bwasambutse bivanye n'intwaro ya CNDD FDD. Byose turagenda turabica irya nino. Nimuze kuja kure, niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kwino chaîne yanyu mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka tudatevye nyine tuyatanguriye kuri iyi nkuru nkuko nari mpejeje kubikubwira. General Muzinga na General Barandereka bararokotse igitero ca drone mu ndwi ahitwa muri ino ndwi ahitwa muri Fizi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo kwizera dukura mu gisirikare c'u Burundi haremeza ko mwijoro ryo kuwa kabiri rishira wa gatatu genekerezo rya 18 no kugeza kuri 19 z'ukwezi k'umunani mwaka 2026, General Major Erindi zigiye batazira Muzinga asanzwe ari cegera c'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka, Komanda Ajida de la Force Terrestre be na General de Brigade Tresfore Barandereka ajejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru by'igisirikare chargé de l'instruction de l'entraînement des opérations muri G3 bararokotse igitero ca drone yasambuye ihoteli bari baraye bavuyemwo ahitwa Fizi Centre muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Amakuru adushikira abandanya avuga ko General Muzinga na General Barandereka bari bavuye mu nama zitegura intambara zabereye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baraheza baca aho muri Fizi bashikira mu hoteli Mwaru. Hari amakuru avuga ko muri iyo hoteli haba hari abamerceneri ba leta ya Kongo be n'izindi ntwazangabo z'igisoda ca Kongo FRDC mu ntumbero yo gutegura ibitero bishasha byo kwigarurira Minembwe na Point Zero. Abarashe drone yasambuye iyo hoteli boba bari bafise amakuru ko Muzinga ariho araye, ariko drone yatewe Muzinga na Barandereka bahavuye baba barokotse gutyo. Amakuru yandi bandanya dushikira avuga yuko ibintu vyabereye kuri iyo hoteli atakabuza General Muzinga ndetse no mu General Ndibaye kumwe bari kuba bacikanira. Makuru dukura mu gisirikare c'u Burundi avuga ko General Muzinga na General Barandereka bashoboye kwishikira kuraba abasoda b'u Burundi bari ahitwa Baraka mu ntumbero yo gutegura ibitero bishasha mu Minembwe. Bijanye n'urwo rugendo tuzobigaruka ko ayandi makuru turiko turabategurira, kuko kandi twabemereye mu ntango y'ino ndwi tugiye gutangura tuzobasangiza amabanga atari make avugwa mu gisirikare c'u Burundi muri no minsi, aho ibintu vyasubiye gukomera cane nyinyurana mu bategetsi b'u Burundi, haba ari abategeka igisirikare ndetse n'abandi bategetsi batandukanye, ndetse n'indyane ziri muri CNDD FDD. Ndayishimiye ari mu yabira igisirikare kiriko kiritunganya. Hari amakuru menshi tuzagaruka ko y'amabanga akomeye cane atarasanzwe aja ahabona kubiriko birabera mu Burundi. None ninde ariko araturira inyubakwa? Nibiki biriko biraja mbere nga mu gihugu c'u Burundi? Abategetsi b'u Burundi kuki bari mu gacerere? Ubutumwa bwa Ndayishimiye kwisha rya galeri na reparsienne no kwanda inzamba buriko buraterwa ivyatsi bimwe bikomeye. Atahutse hava mu rugendo rw'akazi Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse ahumuriza ababuriye ivyabo muri garire reparsienne no kwanda inzamba. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa X igihe c'isaha 9:54, Ndayishimiye yavuze ko yababajwe n'ivyo vyago. Yaciye asaba abahombeye kwihangana no kudacika intege. Yongeye atangaza ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo hamenyekane icateye uyo muriro. Yamara nk'uko vyama, umukuru w'igihugu nta na kimwe yavuze ku gufata mu mugongo abasigaye bifumbereje. Kumbure iki ricoshoboka mu gihe ubutegetsi ari bwo buteza iyi micanwa nk'uko mwatanguye muvyumva mu ntumbero yo gukenesha abanyagihugu. Birumvikana ko Ndayishimiye atofata mu mugongo abahishije ivyabo, kandi umupfumu yamubwiye ko uko abanyagihugu bazosinzikazwa n'ubukene ariko nawe nyine azobandanya gutegeka mu mutuzo atankomanzi. Naho Ndayishimiye yatangaje ko amatohoza yatanguye igera ciwe Prosper Bazombanza we yayahejeje mu gatondo ka kare kuwa 21 nyine ubwo umucanwa wari uriko urarandagata, umuriro ukiri ururumba. Bazombanza yatangaje ko waturutse ku makara yo mw'ipasi. Imvugo nk'izi ziratangaje, aho abategetsi bakuru mu gihugu na cane cane perezida w'igihugu n'icegera ciwe bavuga ibihushane ku kintu kimwe ku munsi umwe. Ubutumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwo kuri X bwiyamirijwe cane n'abakurikirana urubuga rwiwe. Biraboneka ko umukuru w'igihugu asomye komanteri aca abona neza urugero abarundi bageze ko mu kumukurako icizere. Abarundi biyamiriza Ndayishimiye kubera yamaze gutahura neza ko
imirimo idomeka ibidandazwa ifitaniye isano n'umugambi muremure wa CNDD-FDD, aho hanavugwamwo n'amagentegente, naho umukuru w'igihugu yemeye amatohoza yabikoze kubera abarundi bamuvumaguye ku kuba atubahutse kuvuga ko hazoba amatohoza ku isoko y'Ingozi eruka gusha. Naho ayo matohoza bayokora, ubutegetsi bwa Ndayishimiye ntibushobora kwemera ko ababikoze baja ahabona. Barashobora gukora inkinamico y'amatohoza maze bakaraba abanywanyi ba seneri MCD canke imbonerakure ziri mu ruhande rubabangamiye bakaba aribo bavyegekaho. Barashobora no kuraba umuntu adakomeye mu mutwe, ni ukuvuga umusazi, akaba ari we babishirako, nk'uko begetse kuri Christian Butoyi urupfu rw'ababikira batatu b'Abataliyano, mu gihe bizwi ko barya babikira bo muri Itali bishwe n'abakozi b'iperereza ku itegeko ry'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ibibera muri ubu butegetsi ni akamaramaza nk'uko twabemereye. Muri ino minsi turabaha amakuru mwari mwaranyegejwe akomeye cyane, amakuru yerekana uko ugeneye ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burisambura ubwabwo, aho Ndayishimiye ariko arahangana na bamwe mu bategetsi bamufasha kurongora igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu ibyo byose bikaba biriko birateza ibibazo bikomeye cyane, hakaba ari naho ariko haraturuka kutumvikana n'amakuru amwe n'amwe yo mu bihangange vya CNDD-FDD akaba ariko arashirwa ahabona. Ni mu gihe imijwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega nayo nyine ikataje kugira ngo ikureko abarundi. Iyi ntwaro ibandanya gukenesha abarundi, iyi ntwaro yabuze byose, iyi ntwaro Ndayishimiye kugira ngo bayirandurane n'imizi yayo. Turaza kubikurikira mu yandi makuru yandi turiko turabategurira, ntimuze kuja kure. Ngaha duciye dusoza yarageze ko mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.